Abakunzi mukunze kunkurikirana ndabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Fofo the Boss na mana bateguriye ibiganiro bijanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero ngomba kubabwira uburyo zina mukenyezi wese akwiye kwifata mu rugo rwiwe, na cyane cyane kuri baba kenyezi bakunda gukoresha abakozi. Ngomba ndakwibira ibanga wa mukenyezi we ufise umukozi mu rugo, namba utarusanzwe uzi yuko umukozi ashobora kuguhindurira. Uyu munsi kuri no video ngomba ndakubwira uburyo umukozi ashobora kuguhindurira kandi bitewe nawe we. Ntarabandanya ngomba kubibusabwa nda subscribe, like, share na comment kuri channel Daniel Mugisha kugira uko tuzokoma dushiraho ibiganiro byacu every day. Muzoze murabikurikirana atakigoranye. Uyu munsi rero ngomba kuvugana na baba mama by'ukuri gukoresha umukozi ntabwo ari bibi pe. Gukoresha umukozi wo mu rugo ni ibintu byiza, no kwiyorohereza. Hari abantu bakoresha abakozi bitewe n'ubuzi bakora, ugasanga kubera ko madame akora umugabo nawe akaba akora, gutyo bigatuma ushobora gushira umukozi mu rugo rwawe kuko atamukozi ahari ubona ko hari ibintu byopfa. Kubera nawe utonda ku kazi ubukene ko umukozi asigara ari abana ajana abana ku ishuri n'ibindi. Gukoresha abakozi rero ntabwo ari bibi, ni ibintu byiza cyane mu gihe uba ufite ubwo bushobozi bwo gukoresha umukozi. Okay, mugabo rero tubakoreshe gute, bigende gute mu ngo zacu? Aha rero niho akenshi usanga benshi biyibagira, ugasanga umudamu amaze kumenya ko afise umukozi akaca agira ubute, akagira ubunebwe mu rugo rwiwe, ndetse no mu buriri ubunebwe bukagenda no kutamenya n'uburyo bw'ingene yakira umugabo. Ugasanga ibintu byose aho biva bikagera n'umukozi. Umugabo yataha raba bosi wa waranje mwakire, ugasanga bya bikogwa nyene uwokoze nk'umudamu mu rugo none uri kurabita kurinde ku mukozi. Ibyo ntabwo ari byiza, ibyo birazana ingaruka mbi. Umva ndababwire, ngomba ndababwire akarorero, kandi aka karorero nakabaye, ntabwo ari by'imikino canke ngo ntabwo nje kubesha hano. Ngomba ndababwire akarorero kabaye ku muntu usanzwe nzi. Uyo mudamu yarakoresha umukozi, okay? Yakoresha umukozi wo mu rugo. Buri kimwe cyose cyabazwa umukozi, yaba gusasa ku buriri ni umukozi, yaba kugaburira abana ni umukozi, yaba kugaburira umugabo ni umukozi, gushirira amazi muri dushe umugabo ni umukozi, koza abana ni umukozi, byose ni umukozi. Umugore akazi yarafise ko ariko kuva ku kazi agashikira kuri telefone akabwira umukozi amugaburire, yaheza gufungura agaca ashikira kuri telefone, akaja za WhatsApp, za Instagram, akagenda muri Facebook n'ahandi hose, akaguma ariko arachatinga n'abandi bantu. Mugabo ibijejwe urugo rwiwe n'umubazi byose yabibazaga umukozi. Murazi byabaye rero ibyakurikiye, murabizi hinge ndabibabwira. Uno mukozi rero bitewe n'ukuntu ari we yakora ako kazi kose muri urwo rugo, haragezaho uyu mukozi, hari abakozi baza mu ngo z'abantu ari abakozi bigishijwe, ugasanga umukozi yarigishijwe pe, arazi buri kimwe cyose, arazi buri kimwe cyose mu buryo na wewe madame w'urugo ashobora kukwigisha. Uno mukozi yaje ari umwana yarigishijwe, yaje ari umwana azi no gusasa neza ku buriri. Hari ukuntu umuntu ashobora kugusasira igitanda, wakugurura chambre ukaraba uburyo igitanda gishashe, ukaca wumva apeti zo gusinzira. Ntabwo wagombaga gusinzira, ariko bitewe n'ukuntu ico gitanda gishashe ubwo nyene ukaca wumva apeti ziraje zo kugirane zo gusinzira. Uno mukozi yarazi gusasa igitanda. Hari ukuntu umuntu asasa igitanda, hari ishuka ziba ushobora gushira ku ruhande ukazigiramo dese yishurwe, ugasanga izo shuka nta kindi kintu ziriko zirakora ku gitanda ataruku ugutuma igitanda kigirane kiberwa.
umukozi yaragisasa akaca afata zigashuka ziri ku ruhande agacapa mu ishugwe mu buryo umugabo yava ku kazi agasanga icumba gisa neza, agasanga icumba kirashashe neza cyane. Uno mugabo ntabwo yabyitayeho, icyo bikoze yibajije ko ari umugore asasa uburiri, kuko ntiyarazi yuko umukozi ari we akora buri kimwe cyose. Yaraza umukozi akamugaburira, yashaka amazi yo kunywa, yabwira madame nkene kuzanira amazi yo kunywa, ubwo nyene madame agaca ahamagara umukozi akaba ari wa buri kimwe cyose umukozi. Umugabo yashaka kwambura ibirato, yabwira madame nyambura ibirato, madame akabwira umukozi akaba ari waza kumwambura ibirato. Urumva yaramuhaye liberté ikwije condition mu buryo umukozi niwe yagaruka kuboneka mu mwenga niwe nyene urugo. Iryo ni ikosa rikomeye cyane mwabadamu, munyumve. Sinase gukoresha abakozi, gukoresha umukozi ni byiza, mugabo hariyo limite. Hari ibintu bimwe bimwe umukozi adagakwiye gukora wewe nka nyene urugo uraho, wewe nka madame w'urugo uraho. Okay, uno mukozi rero kubera ko buri kimwe cyose ariwe, buri kimwe cyose ariwe, umva rero ibyakurikiye. Umunsi umwe umugabo ataha kare avuye ku kazi, rero umukozi akazi kamubana kenshi. Vrema umukozi arabura wa mwanya wo kuja gusasa cya gitanda. Umugabo arinda arataha chambre itarasaswa. Uko umugabo asanzwe ayimenyereye asanga ntabwo ariko icyumba kimeze. Bono umugabo acaza abwira madame yari yicaye kuri telefone muri salon, abwira madame iti ndakeneye kuja kuruhuka, genda usase igitanda nje kuruhuka. Icyo bikoze madame acahamagara umukozi, aramubwira ati umukozi agende gusasa. Umugabo amubwira madame we ati no, ni gute wahamagara umukozi kandi umukozi ariko aragaburira abana? Raba umukozi afite kandi kazi, indagenda haguruka ubanze usige telefone ngaho, uragaruka kuza guchatting, hanyuma uhaguruka ubanze uje kunsasira, hanyuma ni waheza je ngende kuruhuka nawe uheze ugaruke. Umugabo abonye ko ntuzenya, umugabo abonye ko umugore abonye ko umugabo yavuze cyane, icyo bikoze yakoze iki? Yaciye haguruka. Yahagurutse aruko umugabo arinze kumubwira kabiri gatatu gatatu, acara haguruka. Amaze guhaguruka acaja gusasa iki? Acaja gusasa cya gitanda. Agiye kugisasa acaragaruka muri saro abwira umugabo ko yahejeje. Umugabo acaja kuryama. Umugabo acinjira muri chambre abona ukuntu yashashe nuko umugabo yarasanzwe amenyereye, hariho different. Umugabo aca yibwiriza mu mutwe ko ibyo byose yoba yashashe yihuse kubera ko yagombye kuryama. Umugabo yagombye kuryama, niyo mpamvu yoba yashashe yihuse kugira ngo umugabo aruhuke. Umugabo uyo munsi birarengana. Umunsi ugira kabiri umugabo asubira kandi ataha kare bwa busaswa kutarasaswa, kugira umugabo amenye ko ubusaswa bwasasa umukozi. Naho ubundi bwo kandi asubira aramubwira madame agende kumusasira kugira ngo aruhuke. Madame acahamagara umukozi. Ico gihe rero umukozi nta kazi kenshi yari afise. Umukozi aragenda aragisasa. Umukozi agisasa kwa kundi nyene yahora asasa, kwa kundi nyene yahora asasa. Umugabo agiye kuryama asanga insasa umugore yasasa wa munsi yataha, n'uyu munsi umukozi yashashe asanga harimo different. Acabona ko ubusaswa bwiwe bwama bwashashiki wa mukozi. Ubwo nyene umugabo aca yibwiriza mu mutwe, teske aho umukozi arinda sasa bucya, akamenya gusasa bucya ku buriri, ibyo byose no gutanga keya arabizi. Gutyo umugabo rero agenda ariko aratangura gukunda wa mukozi gahoro gahoro, kuko by'ukuri ibintu byose byakora umukozi. Umugabo afise stress mu mutwe, umukozi ni waza kuzimumara. Umugore yigira sindabibazwa, umukozi ni waza kumumara stress, akamubaza boss ko mbona umenga uyu munsi ntumerewe neza nibiki, akamubwira, hanyuma akamuhumuriza, akamubwira ati humura. Ibyo byonyene bica bituma uno mugabo atangura kuzarakunda wa mukozi. Mbere yuko ivyo bintu byose biba,
uyu mugore batarazana uyo mukozi umugabo yaragerageje gushira uno mukenyezi mu muryango wiwe arahamagaza abavyeyi barabijamwo kugira ngo umugore ahinduke birananira bamaze kuzana umukozi rero umukozi acaza arabikora bica bituma umugabo yorohererwa kuko igihe batari bwagira umukozi umugabo harageraho yumva ararushe umugore rero bwa bunebwe bwiwe bwinshi acahitamo kuzana umukozi azanye umukozi umugabo acaroroherwa bya bindi byose atahora aronka ku mugore yahora yikorera umugabo atangura kutarabikorerwa n'umukozi urukundo rutarimukira ku mukozi rurindiye iki umunsi umwe rero umugabo ahamagara umukozi amubwira ati ngutore stoke nasumye uzitware muhira umukozi aca yibaza yuko patro yasumye amuhamagaye aze gutora stoke kumbe umugabo afise yindi plan yakoze ku mukozi wiwe umukozi aragenda amaze gushika abona amuhamagariye ahantu muri hotel umukozi arabwira patro none ko wambwiye gutora ibintu ukaba umumagariye muri hotel bimeze gute patro aramubwira ati humura ntugire ubwoba nje naguhamagara okay ingo tugenda baragenda baka muri ya hotel umukozi atinya namwe muravyumva nyene ukuntu bica bimera umukozi atinya vraiment aratinya mugabo patro aramuhumuriza aramubwira ati humura bashitse muri ya chambre patro yamubwiye buri kimwe cyose kiri ku mugore wiwe nta n'ikintu na kimwe yigeze amuhisha aramubwira ati ntumubona kujya nyene atanyakira atamfungurira atama amazi yo koga n'ibindi no ku buriri niko bimeze hari igenda mwifuza akaba yibere muri telefone akambwira ati ntungo nka fani ntungu ukamenga sinarongoye rero wewe kubera uri umukozi wanje ndabizi ariko unkorera buri kimwe cyose umenga mbere ni wowe nyene urugo umenga niwe urugize honyine ndavye uburyo usasa igitanda ugisasa neza cyane aho uri ndusasa igitanda kuriya ndazi no gutanga care ku buriri urabizi umukozi aratinya amubwira ati boss je wenda umukozi wawe byukuri ushaka ndagufasha iki boss ubwo nyene acamubwiza ukuri aramubwira ati uyu munsi nyene ngomba kuva hano nahinduye ibitekerezo guhera uyu munsi ibintu byose nje ndabihagarikira ngiye kukubwira umudamu wanje nimba ubinyemerera please aranabimusaba nimba ubinyemerera je ngomba ndakubwira umudamu wanje umukozi aramubwira ati byogenda gute mabuja bimeze gute boss aramubwira ati ivya mabuja bindekera nije menye ingene ndabikora kuko aho bigeze numva ntarushe ntagutunga umugore ataze guhakeye umugabo atama karibu atamfungurira byose ari wowe byose ari wowe rero ko yabiguhaye byose kubikora inda nukore byose nivyo kuburira byose ubikora hanyuma wigarurira umugabo niko byagenze boss yavuye ngaho afise iyindi ide mu mutwe yashitse muhira ahamagaza famille okay ahejeje guhamagaza famille icakurikiye uzi n'igiki yahamagaye abavyeyi b'umugore ahamagara umuryango w'umugore abashikiriza umwana wabo arababwira ati jewe imyaka twari tubanira hagije tuvyaranyabo uyu rero yahaye byose byo mu rugo niwe ngiye kugira umudamu umugore ararira arasaba imbabazi ngo yisubire ko umugabo aramubwira ati sigyo rya mbere twarabishize mu muryango birananirana nta wundi mwanya nkwiye kuguhereza guhera uyu mwanya na zino saha genda utekere ibyawe byose umvire mu nzu umudamu baratashe umukozi niwe yagarutse kuba mabuja mu rugo urumva ko kaja akona kaja kandi arakaja gari kadasanzwe kubera kugirane kwisamara bakenyezi beza rero koresha abakozi mugabo menya limite umugabo arakenera gufungura ifungurwa umufungurire ntabwo biraba ngombwa ngo kubera umukozi ateka arazo ko amateka buri munsi wowe mushobore gufata n'umunsi numwe canka kanya gatonya ko kuvuga ati utegura ifungurwa z'umugabo iryo ni ikosa okay menya uburyo mukoresha abakozi bo mu rugo rwanyu icyumba cyawe kirazira ko umukozi akigira mu ruhare niki wawe ni ukwiye kugitegura ku mugabo wawe hategezwa kubaho limite n'umukozi kugira ngo twirinde ingo zacu ntizisambuke murakoze cyane ababandanya badukurikirana imana ibahezagire cyane naho utaha ciao ciao
Thank you.